Bakunzi ba radio television Urundi bwiza turongeye kubaramutsa twongera tubaha nikaze mu kiganiro ninadinazwi kuri micro uno musirero rero tukaba turi mu kibanza cakoraniwemwo abanwanyi ba Fondation Femidejabat mu ntumbero yo gushikiriza abagiye kurongora Fondation Femidejabat mu ntara ya Bujumbura mairie. Tumaze iminsi twumva Fondation Femidejabat ivugwa hirya no hino n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarayivuze mu misi aho haheruka kugurura icese higanwa ya Miss Burundi 2021. Tugomba rero kumenya mbega Fondation Femidejabat niki. Twagiriye bakwe rero turi kumwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Fondation Femidejabat ku rwego rw'igihugu, kumbure aradufasha gutahura no kumenya vyinshi kubijanye na Femidejabat. Mu mwanya muto w'imandanya kurikirana radio television Burundi bwiza. Bakunzi ba radio television Burundi bwiza nkuko nabibabwiye turi kumwe n'umushinga nahe Izahake asanzwe ari umunyamabanga mukuru hajejwe ibikorwa muri Fondation Femidejabat ku rwego rw'igihugu. Aradusigurira imbere yuko yidondora arabanza yidondore hanyuma agire ko atubwira mbega Fondation Femidejabat niki. Murakoze cyane mwubahwa mumenyesha makuru nkuko mwabivuze nitwa BAKANIBONA Izahake abandi umunyamabanga nshingwabikorwa muri Fondation Femidejabat. Mbega umuntu yumvise Femidejabat yoca yumviki majambo make? Fondation Femidejabat ni ishirahamwe ry'urukundo ryashinzwe mu bihumbi 2017 hanyuma ryemererwa gukora ku mugaragaro ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2018. Intumbero nyamukuru yaryo ni uguteza imbere akaranga n'imico y'u Burundi na cyane biciye mu gahogo k'abarundi, mu ndirimbo z'abarundi hamwe n'utugenegene. Ikindi ca kabiri rikora ni ibikorwa byo gufatana mu nda, ibikorwa vy'urukundo haba mu mahigwe canke mu marushwa, kandi ikindi gikorwa rikora no guterera mu iterambere ry'abene gihugu hamwe n'igihugu c'u Burundi. Mbega umuntu yumvise Femidejabat arumvise icarico kuva mu 2018 Fondation Femidejabat imaze gukora ibingana gute? Ibikorwa tumaze gukora ni vyinshi cyane sino bidondagura ngo ndabiheze, ariko muri make reka ndababwire bimwe. Ubwa mbere twahereye ku mugambi wo kwandika igitabo kadondozi kagahogo k'abarundi ico bita mu kinyamazuru Encyclopédie de la musique burundaise. Turamaze gufasha abantu benshi bafise amikoro make na cane abantu bari mu bitaro babuze uburyo bwo kwivuza, abivuje bakabura amahera yo kuriha tukabarihira, abanyeshure babuze ibikoresho, imfuvyi, abapfakazi, abantu bagize ibibazo inzu zikababomokerako tukabafasha kuzisanura. Turamaze guterera amashirahamwe na cyane y'abakerezi n'abatwakazi tukabaha ibitungwa, tukabaha n'uburyo bwo kwiyungunganya n'imbuto zo gutera. Turaterera ni mu migambi y'igihugu yo gukingira ibidukikije n'imigambi y'iterambere muri rusangi. Ni byinshi cyane tumaze kurangura muri kano kanya ntawo bivuga ngo abiheze. Akaba kandi n'igikorwa cyo gufasha abigeme b'abatwakazi kugira ngo nabo bashobore kuva aho bari bubahuke kwitabira ihiganwa Miss Burundi, mbere tukagira n'amahigwe hakaba muri abo tuko turashigikira harimo umwe wo mu ntara ya Ngozi yamaze gutsindira igitako ca Miss Kayanza y'ibihumbi 2020 murantunga ni mu ntara ya Kayanza. Tukaba kuri ivyo nyene tugira ko dushimira cyane vyimva mutima nyene icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho mu ijambo yaruka gushikiriza yo kugurura ibikorwa vy'ihiganwa Miss Burundi 2021 yashimiye cyane vyimva mutima Fondation Femidejabat ku gikorwa ciza twakoze cyo kuhamagarira abigeme b'abatwakazi bwashoboye kwitaba amahiganwa ya Miss. Natwe tukaba tumushimira cyane kuri uwo mutima yatweretse wuko ashima kandi abona ibikorwa turangura, tukaba
tumwemerera yuko tuzobirangura n'umutima ukeye nkuko twahora tubikora mbere bishobotse tukazorushirizaho mu gufashanya na ni shirahamwe riko yategura Miss Burundi 2021 guhimiriza abatwakazi kugira bashobore kugitabira naryo mbere n'abandi bigeme bose tubahimirize dufashanye nawe mu yateye abavyeyi ko batubera intambamye abana babo ahubwo bahimiriza kugira ngo bashobore nabo kuja guhiganwa kuberekane uburanga n'ubwenge bwabo bazi guhiganwa kugira ngo batsinde ico kibanza ciza gifasha kwerekana isura nziza y'igihugu no guteza no guterera agacumu kubumwe mu iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane. Murakoze namwe ndabashimiye. Yego bakunzi ba radio television Burundi bwiza turi kumwe kandi n'abasanzwe barongoye Fondation Femidejabat ku rwego rw'amakomine hano muri meri ya Bujumbura gakumbure tubanze turabe bamwe batubwira akamaro ko kuba muri Fondation Femidejabat n'ibindi bitari bike murakoze.